Uno munsi iyo tuvuze urukwavu hari abadutwengera mwijigo bakavuga ngo byatuburiye. Nagira ndababwire abumvise ako kamo kuva umunsi twatangura kuvuga urukwavu, uno munsi baharura amamiliyoni mu mifuko iwabo. Abenegihugu musabwa kubaha, kugendera ubuntu, guhindura inyifato, tukagamburuka indongozi ivuze. Indongozi z'uno munsi zirabona iyo zija, namwe nimuzikurikire. Mu minsi heze muribuka indongozi zacu zitubwiye ngo dutere amavoka. Abenshi ntibavyumva, ntibari bazi ko ayo mavoka azovamwo ikintu. None ubaho babone ikiva mwivoka, turiko turicuza tuvuga tuti iyo urya mugambi tuwujako, uno munsi twese turaduharura amamiliyoni mu ngo zacu. Ntiduze subire rero kugaya indongozi zivuze. Wanasema kinywa cha mzee kinanuka lakini hakiseme bongo, hakiseme uongo. Nico gituma ndabasaba iyo tuvuze tuti dukora iki, Imana irakunda Uburundi bizi ko kizovamwo ikintu. Uno munsi iyo tuvuze urukwavu hari abadutwengera mwijigo bakavuga ngo byatuburiye. Nagira ndababwire abumvise ako kamo kuva umunsi twatangura kuvuga urukwavu, uno munsi baharura amamiliyoni mu mifuko iwabo. Uwo shaka guhinyuza aragenda kubabitanguye arabe amamiliyoni yinjira iwabo. Mugabo turiko tuvuga urukwavu, uno munsi hari abadukekeza bakadutwengera mwijigo. Ariko nagira ndababwire Barundi mumenye kubaha iryavuzwe. Ubu Burundi umwami wabwo ni Imana. Imana twayihaye ikibanza ca mbere, hanyuma Imana nayo irashira imbere indongozi ziserukira zirongora Abarundi. Ivyo rero bavuze reka kubatwengera mwijigo kuko ntimuzi ko ritavuye kuri mutima mweranda, kandi Imana ikarihezagira. Uno munsi iyo tuvuze umwaka wa 2040, umwaka wa 2060, hari abavuga ngo ivyo uri kuravuga n'umuzi wibuye. Abandi nabo bakavuga ngo naha baramvye. Tangura gusa uzoraba ibivamwo. Ndabakebuye rero Barundi bene wacu, mutangure guhindura ingendo, muhindura inyifato, mugamburuke ijambo indongozi ziba zivuze, kugira ngo dushobore kugira urwo rugendo dufise abaturongoye batwereka iyo tuja kandi bahabona.